Nibiki kuguma umena amatwi. Ibiki. We kuguma umena amatwi nibiki. Konso. Uri umwana waheze. Ndaguhaye amasezerano. Uzoririmba. Uzogira urugo rwiza. Ufise iherezo ryiza. Umwana wanje watoranije. Konso. banje nizeye cyane b'amavuta hanagura abana banje hanagura ingo murabona ingoma hano umuntu yitanze muze muriga namwe gukorera imana amen nizeye kandi abasengera uraza abakobwa benshi b'abaherezi bakozi barabase ariko mwenda basengera kandi ndabizeye mugume mu nzu y'Imana papa ntabwo tuzogukoza isoni azo twubaha Imana ntabwo tuzogukoza isoni twe yego bana banje muze mukurire mu nzu y'Imana mugume mu nzu y'Imana mugume mu bikorwa by'Imana turi mu gihe cyanyuma abana banje dukorera Imana mwari neza muze mu ntezi isoni muze mu ntezi isoni muhanagure neza babone ko ufite abakobwa b'indero bane banje babone ko ufite abakobwa b'indero yubasigaye agoye pe hariya wagiye ku mugabo namwe amazi arabagora nuko nyene jewe mpamvu atagahungu kino nopfa naragiye ko pe asha ni kwihangana erega wiyiciye imyaka ukiyicira n'ubuzima burapfa ngo ngaho we ntubona ko uzosaza n'ingoma nangorane nje konsa ko wabyigiye muhira twakuriye rimwe ubibona gute heraho aho rero nakuravye ntamenye n'icyo ndakuravye mu buryo bibaza ko ubwari ubuzima bunsumbiye je nta muhungu w'ino noja kurana ko papa wanje ari umupasiteri n'ibiburi ngiye ku muntu akenye mutomuzi negenda ku muhungu wa bishop afise ipeta riri hejuru y'iryapa senga ukobye nzosenga nyene no muri Amerika nzogerayo yego ko byape aho rero ntumva ko karimo kararira uruta gahibere aho we honyine iryo bere ryawe risigara rigarukire aho nanje racahagara
kwa pasiteri. ya pasiteri burya kuva aho twabaniye gushika uno munsi wowe nturamenye uwo ndiwe. Urambabaraje nanzi ko tugamagara pasiteri n'abakirisitu twagamagara pasiteri. Umwungere w'amashengero nayo ti kwisi urashoboye kunyita pasiteri. Urambabarire mwungere ntabwo narinzi. Niwihane rero niwihane. Naranimbabarire. Ko wihanye ndakubabariye n'Imana ntikaguharwe kwica ukundi. Mugumenye ko ndirevera pasiteri n'abandi uzorababwira. Muragize neza mu gendo zana gatebe umbwire ikibazo. Kaze ni wicare ngaha rero. Wicare ngaha. Ugenzwa n'amakiriya. Makuru yanje n'amezi ari mabi. Je nari mu isoko mu Muzinda ngiye kwirondera two nsuma. Nari namusanze mu w'impene ariko aragurisha impene. Sinzi rero ko ari we wowe wayimurungikanye. Ko nabanyagira nubwo bamwe byagaragaye ko yoba yari yivye urazi ko baguma bavuga ko guma yiba ari umusuma yiba. Wamwiboneye canke nivyo wabwiwe ariko aragurisha impene wowe wamubonye wamwiboneye. Asha je namwiboneye neza kagurisha iyo mpene. Wamoye kagurisha ngonone hagarara. Rasho ko nyene ko yari yambaye. Nuko nyene yari yambaye. Aba ni vurira iyo mpene wagurishije. Ubu nyene ngaho kumuzinga wayikuye. Wagurishije nakubonye. Wambanye he wowe ufise abakirisitu basa kutara abantu babagabo jewe. Je nivyo impera je. Nindafashe. Nakubona ndakuramutsa. Ese ndukora abagabo basanga afise isaka. Je ntarambonye. Wamwiboneye. Neza cyane. Siba wambona jewe. Umuriza ndakubwira. Wowe wamara umuriza ngiye kuca ndamwirukana. Barabihanure. Hanyuma rero umukozi w'Imana ni atari umuntu w'Imana. Urabona urya yamba yafashwe yibye kandi urana Bibiliya ivuga ngo umukobwa wese azobwira bibi azoba umusuma canke akaba uwundi muntu ngo azoba atukishije se none baradutukisha. Ndamwirukanye nagende hanyuma nawe bani guhezagire kubona uje ukambwira ayo makuru kubandanya amasengesho reka dusenge. Aha nubwo wozane iki sino kugaruka. Wewe twavuganye ngwi. Aya nubwo vyogenda gute sino kugaruka. Yase. Kuvari ya hose. Kuvari ya hose. Ishako shanje utaye hari ntwambye yuko ntuza ndayi. Ese je nakuza. Iyashira ni munda. Awale umbire kabandurindire. Kabandurindire. Reka manenda kora iki byapfuye hanje mu. Nanda kumfata mu. None mfata. Umfata ndo. Bandurindire. Bandurindire none bandu. Atindira we. None se umugabo nk'ubundi. Have nani bazutwara he. Urabitwara. None waratwaye uri kurara. We ahano kurasi kofa je ntunzonde. Urani ngana muri. We none utitamo urazi byari.
urafise amahera yawe mu ipantaro Amahera wega yawe urafise ipantaro bakuramwo amahera Ntayamahera ndakwiruka. urafise amahera Nyarukiriza amahera yanje nyarutsa. Ntayamahera ndakwiruka. unyirukana Ikinga waradandaje warariye. Byose urajya ndaguhebera. N'amahera nje ndaguhebera. Sindaguhebera. wowe uraha n'ikinga uraha Oya ndahe nahevye vyinshi amahera nzaguke mu ipantaro nyarutsa. Ndawura kabiri uca ugenda iwaje. kabiri nce njahe Rimwe. hada urafise inzu ujya musaka wari ufise inzu wo kwirukanamo abantu wewe Kisaka ntiwakiraramwo Wiga none. nini? Nukizima yibiramwo impa rero. ndakuhiye nta mahera yawe ntato Wanyivye byinshi amahera yanje nyarutsa. Rimwe. Kabiri. hora Nyaruka. uru ruda nabashe narujana Nta kimana izobimenya. Imana izobimenya. Genda navuze ati genda. Mvyeyi. Areka navuze. ujya musaka Ndatora inkono. sinzoburiyo Ndatora inkono. Genda ndakwirukanye genda iwaje. mwananje Fani nagira ndakubwira ko ngiye muvuga butumwa hanze ubandanye witwara neza hari byinshi bizokugora hari benshi bazokugora kubera babona ingene wapfakaye ukiri muto ntibazotahura ariko nagira ndagusigarana impanuro ubandanye kwitwara neza mu byo ndabasigiye urugo ndagusigaranye n'ishengero uzobandanye witwara neza mwana niyo mpanuro nagira ndaguhanura ikizokubakira uzondondere kuri telefone Ego mama nukuri akoze ku mpanuro mpaye gusa nagomba ndakubwira ati ureme cyane nukuri ndavyaho Imana yankuye mwa kiriya gihugu ukuntu nari jene nafise abo ndirira ata muryango mbona nta data nta mama nta mwene wacu n'umugabo nari nagiye nkurikira Imana ikacimutwara urupfu rukamutwara nukuri nagize ibibazo vyinshi cane ni vyinshi ntanakubarira burya Imana yambereye umwizigirwa rwose irashikana mu muryango wanje amahoro ntaco buza n'ukuri ntayikorera ntaco buza ntayibera umwizigirwa kuko nayo yarantabaye mu buryo butandukanye kandi bwinshi cyane rero kuri ubwo ureme n'ukuri yaba umuryango yaba ishengero vyose nukuri nzobisigarana neza kumwe n'Imana ndazi ko nzobishobora nzobandanye nsengera urazi ko amavuta yawe ndayubaha ego kahamagare ba Steven Mama, jengene kuzana telefone ya Samsung nini? mama sawugira urugendo rwiza uzi gusengere hama uzongere ka gakanzu kagerekeranye k'ubushugo k'amayetaje ko ndakubonye harya uri kugira ibintu bidasobanutse kandi mbona umenga uribungenze hoba hageze kugira ndaguherekeze kwa muganga narindushe nagenze urugendo rurerure nagira ngo uragwaye pore rero ndabubandanye uve ko harya zuba hari icyo nagomba ndakwibaritse mfise ibibazo bitandukanye mu buzima bwanje numva nshonje numva nyotewe aho urabona ko mfise n'indi umugabo wanje yarapfuye ahasingira iyonje niyomva ngo tugende mu rupangu ibindi turabivugana hanyuma
Ewe twari uwo muntu afungura hamaca aruhuka ibindi turabisubiramo. Steven yatse ni uwo mwana wanje ndamuzi. Nuwahe? Turabisubiramo Steven yatse. Ese nabikubwiye. Umwana wanje nawe ntamukomye ntashobora no kubyuka. yari yahereye Nari guteka. Mira, nakuzaniye udukanzu tuzurambara. Sinzi ko tuzana kugukwiye. Reka kuzurambara ijipo yawe cyangwa wabanza umwana. Ni tubiri. Tuzakana kandi. Kandi urareka kwiruhisha. Nibaza abana bamenye ko bakiri ku ishuri. Ntibaraza. Ndagiye kuruhuka rero turasubira. Sawa, urakoze. aha basigaye bahanywera inzoga. Aha basigaye bahanywera inzoga. Singafanafa gutoragura ivyo abonye vyose ngazanye ngaha. Steve araza turaguhondasha. Mva hejuru wagakobwa we. Wowe urazi ingene indirusha. Uragakobwa uzobona. Ngo gusenga abasenga simbona abagowe. Umugabo wanje ntiyambwira ngo arasenga. Re. Karibu rero iwacu aha mu Nyabugiri. Merci. Wow. Ku musozi w'Imana. Asha. Ndashitse kabisa. Naho ni hafi. Erega njye nagutelefone. Jewe ngome nitegure nzana ngo minota ingaho uzobushitse. Karibu. Ndabona hameze neza. Urabona ibintu biguma bigenda neza. Ingo. Aya n'amashuri? Hajya ni ku mashuri nganye. Hariho n'akasoko ngaha, hari gisagara isoko iri nganye nazo. Ega sinenzi uko n'imodoka ishika ngaha. Hari amabarabara meza cyane. Ya piano ibiki byose mwa. Asha ngivyo birara. Amaguru ya piano kabisa. Wari wabipakiye utabirara? Nabipakiye ntabiravye. Kubera umunezero birumvikana. Yego. Kabisa. Yewe. Byose. Piano ndumva ari sawa kabisa. Dutegerezwa. Imana no kuyaha ibintu byiza. Imana ibahezagire cyane. Amen amen. Kamuzoba bambere kuja mwijuru. Mukoze ibintu bikomeye cyane. Amen cyane. Baza baririmbye ibintu barabishobora kubikoresha. Abaririmbye ibintu barabishobora. Umva yene na mama arabatasha. Mu ndwi zibira zavuye muri France agiye muri Belgique. Amacha je Nairobi. Acha zino ngo azaza kubaraba nawe. Ego. Ndabona ni sawa. Twatuma kumekesha ni tumutora kuri telefone. Ubu ariko koresha nimero ya hariya. Ego. Okay. Ivyo ni biko bitwaye.
ubitwayeho ibi bintu Yego, ishengero. ishengero batwara amadivide amasakoshi n'ibiki inyuma nakora ibyo no wowe uri umusuma wewe Umusuma Wowe- umusuma aha sha wowe ngiye ku ishengero wowe uri umusuma wewe aha ngaha wabonye wamuka mwazana ngo ngo nabantu mutse mu barabara ngo rabe ibintu atwaye ngo agiye kurushengera amasakoshi amadivide n'ibindi konso ko ata kintu cyiza umuntu akenera kugirirwa tutagukoreye mwa runo rugo ikintu kigutera kuguma dukorera amakosa n'icyaha je ndabona kwihangana gusa kugarukira fata urugendo ugende n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umunyabyaha ahunga atakimwirukana nk'ubu unyiko mbona uhunze ugiye hehe Ibyo byose ni biki? Iyi se yasakoshi mama yagusigira ndabi konso nibiki mana yawe abantu bo kubakorera icyiza no kurekana ico kimwe ibi ni biki we ni wa mukobwa mama nakorera twatoye afise n'inda sinari nakubwiye ko afise inda arafise n'inda raba abantu yazanye abasumi biki amasakoshi tayisoni none nk'abo babakuye nk'abantu nk'aba ndabona ikiri muri bo mama nawe uratanga ibintu by'iwawe ndabona ikiri muri bo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu fata 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 asante baba urakoze Yesu izina rya Yesu kote kote haleluya sa umva umeze gute umva ndushe umva urusha konso cyangwa wari uryamye ngaha nakubonye ko ibintu bidasanzwe ni ukuri uyu munsi ndagusabye ufate ingingo kuko imbere yawe ni heza cyane kandi niba utafata ingingo nawe uzoguma uko nyene kuko mu Baroma 3:23 handitse ati bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana ubwo Imana izombabarira iyo reka kukubabarira gute rero nagomba ndaguhanure nka mwene wacu ni ukuri ufate ingingo uyu munsi uhinduke kugira ngo usahure nawe mu masezerano yawe ashike reka ndakubwira amajambo subiramo kandi uyasubiremo wizeye neza vuga ati mwami Yesu mwami Yesu kuva uyu munsi kuva uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye ngwino unganze ngwino unganze umpe mpwemu yera umpe mpwemu yera anganze mu byo mvuga n'ibyo nkora anganze mu byo mvuga n'ibyo nkora maze mana ufite izina ryanje mu gitabo cy'urupfu ndagusabye izina ryanje rifute mu gitabo cy'urupfu uryandike mu gitabo cy'ubugingo ryandike mu gitabo cy'ubugingo kuva uyu munsi mba umwana wawe bwite kuva uyu munsi mba umwana wawe bwite maze nanjye nemeye kugukorera ibihe byose nzoba kuri inosi maze nanjye nemeye kugukorera ibihe byose nzoba kuri inosi urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze kunyemeye urakoze kumpariye urakoze kumpariye mu izina rya Yesu amen data mu izina rya Yesu Kristo ndakwetse umukobwa wawe Konsolatamana mugirire neza papa reka umwambaro wawe data umubeko ndagwaye icubahiro mana ku umukobwa wawe ndagushimiye ku bwa Konsolatamana uyu munsi data uhindure amazina ndagushimiye data ku bikorwa mana bikomeye ugiye kumukoresha mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye data ku mugambo mufiseko katika jina la Yesu uri imana y'ubuntu uri imana y'imbabazi uri imana y'urukundo ndagwaye icubahiro papa katika jina la Yesu uri imana ukora umuntu mu rupfu ukamushyira mu buzima uri imana ukora umuntu data wera hasi ukamwigicekana n'abakomeye uri imana y'ubushobozi Sasa ni sawa? Ni sawa. Kwani ibyo bimesharika? bihagarare sindi sheri wawe imbere wa shetani we nta naho twahuriye je nawe iyaba waruzi icyo ndimo nturi muranyishura nk'uko birakuraba nje n'ivyo wawe koza Nanga mwamenyanye uwo ni wawe. uyu ni umwanteri none Ha?
Bone wari wambwiye yuko waguteye inda yapfuye. Erega yari yarapfiriye hejuru, erega umuntu ashobora gupfira hejuru ntibamusuke kw'ivu. Nase kubikubwira kubera yarantanye n'inzu yagiye, byasigura ko yapfuye. Mbari birewe, n'amazi batuvugane mwese. mabuje umuntu umutunzi atawuzi urabe neza. Aracu n'amazi batuvugane. Cyane kuri Imana n'igitangaza cyane. Kubona imyaka twari tumaranye dukorana, ntazi yuko konsa ari umukobwa wanyu, nawe utazi yuko ari nk'umuvukanyi wanje, urumva ko ari igitangaza cyane. Jewe sinzi n'ukuntu bivuga naramutoye ndamwakira nka mwene wacu, ndamufata neza, none ndabikoreye uwo nari ntegereza kubikorera nyene. Cyo gituma yo gukora neza aho tugiye hose kuko n'ubuzi uyikoreye kandi burya abantu bose turi bamwe. Nuko Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha kandi mubandanye mugira urukundo nk'uko onye mwabigize n'imbabazi. Ego ntankeka Imana izoduheze ryiza. Ego banje kubakengurukira mwakoze cyane, Imana ibahezagire kandi muzoshika kure ku gikorwa Imana yagukoresheje. Tukaba twongeye kubona kose umukobwa wacu wamushikanye ngaha, Imana iguhezagire. Twashimye cyane naho tubona bimeze ukuntu, ndabona yuko umenga arahaze, sinzi nawe ingene bimeze gute ga mwana wanje kose. Murakoze cyane papa wanje kuba wongeye kungirira imbabazi ukundi. Iyo narindi nta mahoro, ego ni narababariwe ku Mana narakijijwe, ariko nta mahoro nari mfise, nibutse agasuzuguro nagana Satana kinkoresha. Ndashimye cyane kuba mwambabariye mukampa imbabazi hamwe gusuguhaga. Nimbanye mfise mwabijya byaha narimwo, Satana arimwo arankoresha, n'agasuzuguro kenshi nari mfise, mwabijya byaha niho natwarimo mwiyimbanye. Ariko kubw'umugambi w'Imana utigera uherera mu nzira, tugomba gukora ubukwe icyo Imana yamvuze ko kinsozere ko ari cyiza. Amen. Ndabona naho warose inda ata mariage wari bwagire, abandi batwara inda nyuma ya mariage. Ndabona weho warose imbanyi na mariage itaraba, abandi mu kugira baronka umwana babanza n'amasengesho bagize mariage, ariko ni igitangaza. Usenge Data buja mwamushobora byose, urakoze sega w'amahanga, raba kibirengeye ugarukanye mu rugo rwanje umukobwa wanje Koso. None data buja raba n'umukozi wawe waduhuje tugakorana, sega w'amahanga yaramutoye ari umwana w'icangazi, none amushikanye ngaha. Data buja hezagira umukozi wawe uzumushikane kure, tuze tubonane iwawe mu ijuru dufatanya amaboko. Mariage umukobwa wanje giye gukora nawe yuzuye imbere. Urakoze kubyumvise, urakoze ko waduhuje, urakoze ko twagumanye nawe. Ibyabaye byose byabaye ku mugambi wawe, turagukenguruke ku bw'izina ryawe gera Yesu, amen. Imana ni nziza kweli. Imana irashoboye. Imetoro. Imana igira neza kweli. Shabajya abantu batebereye cyane. Bebe. Wewe shauri uriho ku mugambi w'Imana, igihunta naguma nimvira ndayikure, ariko buri Imana igira neza. Iyo nibutse ibyaha nagenderamo ntiyumvira kino kibondo nagombe nkoreyo, shema uzoguma imbabarira cyane, haragera umutima ugasimba ntibaza ntugira nambabariye. Oya nukuri Imana ishoboye byose, je naguhaye imbabazi mu buri bisanzure, ntusubira kwiyumvira ibintu byinshi. Imana ni nyembabazi cyane. Iyo nibutse ingene yari yaramvuze ko amasezerano nkiri hari ya ruguru, nararaba urutoke twirirwamwo, ngene twaja kurima, nkaca ndaba ingene naje kumbure bijya byose Satani naho yabinkoresha kwari kugira nzoshike mu masezerano Imana yansezeraniye. Nina nzi ko noba
ahantu nta jewe ngoma ndagutera inkuru hona nyanga gwarukinga we baruka nawe nyanga niyashikabira urupantaro runga nuku urushati runga nuku nayo ibishatsi navyo biderede ntari kuraba hari muga nanje ndi umuseriye ngo njana hana katanaho ndanaje muga nawe urizera abahungu muga murarinda mugawe ndavyibuka riba ryo sezerano ry'Imana ukantwara utanandeheje aho nyene nkakumirako urimwo gutukwa urimwo guhamwa niwihangane ushira amanga umwami Yesu azobiguhoza nshuti yanje uri mu bibazo urimwo gutukwa urimwo guhamwa niwihangane ushira amanga umwami Yesu azobiguhoza Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bijana mw'ijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bijana mw'ijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu namwe shengero murimwo guhamwa muhanga amaso uwo mukorera bareke bavuge mwicecekere kuko ibyo bakora bizojana nabo ayo marira n'agahinda nizo ntambara n'ibyo bibazo bizokugwaho n'umwami Yesu abo yabambiwe akabapfira namwe shengero murimwo guhamwa muhanga amaso uwo mukorera bareke bavuge mwicecekere kuko ibyo bakora bizojana nabo ayo marira n'ibyo bibazo nizo ntambara n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu abo yabambiwe akabapfira Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bijana mw'ijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bijana mw'ijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu Satani wewe yifuza kupfa utagezi kanani hawe oya oya ntibishoboka kuko Imana yarabirangije kuko iyivuze ntawuyivuguruza kandi isinye ntawusi
ntawusinyura satani wewe yifuza kupfa utagezi kanani hawe oya oya ntibishoboka kuko imana yarabirangije kuko iyivuze ntawuyivuguruza kandi yisinye ntawusinyura Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo bijana mw'ijuru ayo marira n'agahinda bizokugwaho n'umwami Yesu Yesu niwe nzira y'ukuri